muri kano kanya nagomba imbere ya byose tubanze dukengurukira Imana mushobora byose yadukoranirije hano twese turi bazima nihabwe icubahiro kikwiye. Uyu munsi muri hejuru twahisemo gukoranira muri kino kibanza cibuga muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba kubera impamvu nyinshi nk'uko mwagiye murabyumva. Kubatabizi ikibanza muri kahise k'urugamba rwo guhabuza demokarasi rwa CNDD-FDD itwibutsa ibintu byinshi cyane. Ni ikibanza ntibagiranwa mu byaranze urugamba rwadushikanye ku ntsinzi, kuko ahibuga niho habereye intambara ikomeye cyane yahuje igisoda ca leta y'ico gihe cari caranse kurekura ubutegetsi hamwe rero n'intagoheka. Iyo ntambara ikomeye cyane yabereye hano ibuga iri mu ntambara za nyuma zasozereye urugamba rwamaze imyaka irenga 10 rwo guhabuza idemokarasi mubona dufise uno munsi mu gihugu cyacu. Muri iki kibanza haba ku ruhande rw'igisoda ca leta y'ico gihe canke ku ruhande rw'intagoheka haguye abarwanyi benshi, hongera hakomerekera benshi, na nyiricubahiro mukuru w'igihugu cacu akaba ariho yakomerekeye nk'uko bari babibabwiye. Intambara yabereyeho hano kandi niyo yatumye haba ibimuga byinshi musanzwe mubona cyane cyane mu bahoze ku rugamba. Ni muri iki kibanza kandi cyabereyemwo ikoraniro kaminuza ry'umuhari CNDD-FDD icyo gihe ukiri umuhari yatanze intumbero tugendera ku uyu munsi mu mugambi wa CNDD-FDD. Murumva igituma twahisemwo kugururira bino bikorwa muri kino kibanza nuko ari kibanza gihambaye cyane.